Turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana BF na BF Plus turi kuwa gatanu w'igenekerezo rya 30 ukwezi n'ukwa mbere umwaka w'2025. Ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana abumva no rurimi rw'ikirundi aho muherereye hose, ndavuga mu mpande zine zigize isi nkuko bisanzwe. Turagarutse kugira ngo tubabwire ibisanzwe ibidasanzwe biriko birabera ku butaka bwa Kongo. Muri kino kiganiro sinaje ndumwe, naje ndi kumwe n'umusesanguzi aza kudufasha cyane mu musesango canke mu kutwinziza neza na neza ku mirongo y'urugamba, tubwire ingene ama operation yagiye araba. Turaza kuyakujanye n'ingene bariko baradvancinga, ndavuga koresha FARDC ubu tuvugana iri mu marembo yo muri airport ya Kavumu. Ibi tubabwiye n'ubuce yashoboye kuba yigarurira aho hafi y'ikibuga c'indege cya Kavumu. Sivyo gusa, turaza kubabwira ku kijanye no muri Walungu naho havuga vyinshi. Ku munsi w'ejo inyeshamba zarashoboye gukora ikintu cyatangaje abantu benshi, navyo turaza tubibabwire muri ano makuru. Sivyo gusa, turaza no gusimbira ku basirikare ba Special Force ba FARDC bari bamaze imisi muri training, aho bariko baramenyerezwa n'abasirikare b'abanya-Israeli. Baje kubamenyereza ku munsi w'ejo, barabatekereye impanuro, kandi izo mpanuro nazo turaje tuzibabwire uko byari bimeze muri rusange, ndetse n'icyo bashoboye kubabwira nk'ihangiro bagiye kwiha mu kubandanya bagwanya ino mitwe y'iterabwoba iri mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Singomba kubarambira, mu nkundire manze n'ikaze musango zinongera. Ndamuramutsa cyane. Urakoze cyane bwana journaliste, naje ndakora mu kije bizakomeze neza. Gatumaze kabiri tuticana muri studio. Mugabo uyu munsi Imana yakoze. Naje ndamutsa n'abagiye kubana twumva kino kiganiro, kugira ngo mwese tugiye kukurabira hamwe ibintu bavuga bihambaye. Basabira umutura agatebe tuje no gura muri commentaire. Yes, nko umusanguza abivuze, ni message tugiye gutanga mu mwanya muto cyane, mu gihe tuyumviza ngo yimare wowe uhomvye. Ndagusabira rero ufata agatebe kugira ngo niwaje muri commentaire uze gushiramo igitekerezo cyawe kandi ciza cyane. Bwana musanguzi, mu nkundire duhere ngaha muri territoire ya Karehe, neza na neza hafi y'igisagara y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Kavumu ni ikibuga c'indege cyabereye ku mirwano myinshi mu misi iheze. Twagiye turababwira uburyo ndetse FARDC cyangwa Wazalendo yagumye ihagaba ibitero mugabo birangira kino kibuga c'indege kigumye mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. Nibuka nuko FARDC hageze igihe irakikuza kino kibuga c'indege, mugabo biza kurangira itagifashe mu buryo bwere. Bwana musanguzi, kuri uno munsi twagiye kumva hasubiye kubuka ibindi ibitero bishasha, aho mbere amakuru twarose twumvise yuko FARDC ishobora kuba yigaruriye ubuce butari buke hafi cyane mu marembo y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Bwana musanguzi, turashaka utwinzize neza neza hajya muri territoire ya Karehe, tubwire ngene bimeze, utubwire ubuce zino nyeshamba zashoboye kwigarurira, ndetse unatubwire ingene imigwano yashoboye kugenda muri rusange. Merci beaucoup. Urakoze cyane bwana journaliste, kubera ko mikaze. Mu bisanzwe turiko turabona ibintu bitamenyerewe ku mirongo y'urugamba. Aha ni nyuma y'aho ku munsi w'ejo amakuru y'irwacicikana yerekana ko iki gisirikare cy'u Rwanda cyasubiye kwikaraga ngo gitanguze ibitero gushasha mu mihingo itandukanye. Mugabo tukaba twabonye ico no kwita ugutakaza birenze. Aha kuri uyu munsi nk'uko babivuze, aha muri territoire ya Karehe hakorekeye ibidasanzwe kuri kino gicamunsi. Ibi ni ibikorwa byakoretse ava mu byose. Izi nyeshamba twarababwiye ko ziri ku marembera, ikiringo cabo caheze kabisa. Muze muzirikana ko habayeho M23 ya mbere irahera, n'iyindi izohera. Kumbura hashoboka kaduza n'izindi nta mu Cirombo atubyitwaramo neza ngo ace amenye ingene azitira ntibaze basubire kuronka aho binjira. Kuri uyu munsi rero mu gatondo FARDC yatanguje imirwano ikomeye cyane aha muri territoire ya Karehe, neza na neza mu gace bita Rugwiro, Kahungu hamwe na Kayanja. Byabaye ibitero byari biremereye kandi byari biri ku ntego, kubera ko bisa nkaho bariko berekeza neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Ibi murantunga dufatiye ku migwano imaze imisi kiraba
n'amakuru tuguma turonka ava ijya nino bisa nkaho aba FARDC bari kuberekeza mu gisagara ca Bukavu. Aha bwa mbere ndabitsa yuko muri Kaziba barahavuye ntibari ko barahagaragara, inyeshamba zarahavuye bavuga ko bahikuye. Aha rero no muri Karehe twabonye ko buno buce bwose FARDC agabye mu bice bitero yabirukanye, kandi ntibibatangaze nimwumva banditse bavuga ko naho nyine bahikuye. Kujya bavuze ko bikuye muri Uvira n'ahandi n'ibi barashobora kubivuga yuko ari bahikuye. Mugabo ukuri kw'ibihari nuko FARDC yabakije ko umuriro kabisa birakomera, bari kubona abawazarendo kumbure ntawe uzima na cyari sika kitamenyekana cyari kirimo aya makuru ntaho ndaronka. Mugabo icyo nzi nuko FARDC na wazarendo bo barimwo muri bino bitero bagavye muri buno buce butatu, maze birangira babwirukanyemwo igisirikare cy'u Rwanda RDF kabisa, batashe nk'abariko baragirira inarume. Ntibahagarikiye ngaho FARDC, baciye noneho bakomeza imigwano basugereza ikibuga c'indege ca Kavumu, aho imigwano ikomeye cyane magigwa tuvugana isutamye muri Katana, ni kilometero 7 n'ikibuga c'indege ca Kavumu. Aha rero umuntu aciye batati abo babagiye gufata Kavumu canke bo bariko baripima ingufu nk'uko babikoze mu misi iheze. Ibambewe nibaza ko ari objectif ari gufata Kavumu. Hanyuma ikindi kintu mvuga bona journalist abantu bataramenya, buriya Doha yase gutumiza kwiganira. Sinzi ko amakuru yaronse wapi kabisa. Doha ejo amakuru yaronse yase gutumiza ko ibiganiro, kandi kugutumiza ko ibiganiro kwa Doha kurafitanye isano nuku kuntu FARDC iriko iragaba ibitero kandi biremereye bya hato na hato ku birindiro by'izinyeshamba z'u Rwanda. Handayibutse yuko plane isa n'igaragara nta nyeshamba irimo. Muri Fizi bararembye bimurabizi, agace gahambaye cyane kitwa point 0 garuka gufatwa na FARDC bari kubona abawazarendo, kandi kuba twigwaneho badafise point 0 Mikenke Minembwe naho baba bayifise igice nubwo baba bayirimwo. Raba Kavumu nabo barimwo. Aha kuri muri Karehe FARDC yakoze ibikora inka ihejeje kubirukana mu buce bwinshi. Doha yatumijeko hari muca mubona ba mukenyero ko agarutse ko ndiho kugira ngo babafuvye, donc bagabanye ibitero akariho nukuvuga dabo tuza mu twerekana niyo byaje bizanana. Doha mwibuke yuko ari Kagame yasabye ko biganiro bibere Doha, ni Kagame. Kandi mu kubisaba kose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafavorije kugira ngo leta yakunga ibyemere. Kuba Kagame yagiye gusaba Doha ko iba umuhuza, sibyo? Kano nagatigo yari yateze mu bisanzwe kwari kugira ngo barembye acasa n'ukwega kagozi abadwego akwega kagozi Doha rwegura mugabo batunyaye urumva nivyo tuko turabona. Ubu banyawe kubi ikimesha haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu, inyeshamba za nyawe. Ubu rero tubonye Doha isuye guhamagaza FARDC cyangwa se leta ya Kongo irabijamwo, kariyo yabyikuyemwo imaze kubona ko atacu biriko birabafasha. N'ibya Washington basinye finale nta cavuyemwo. None Doha niyo iza kugira ikitanze. Reka turindire turabe nimba baramusangozi je novuga yuko ibi biganiro vya Doha amahirwe yuko leta yako ishobora kuvyitabira ni make cyane, ni make gose. Uvuze yuko deja avariyo yikuye mu biganiro. Exactement. Ivyo yikuyemera yongera bisubiremo. Mugabo wibuke ko bacikura mu biganiro by'Doha, haravuzwe ko bagomba guca noneho baproceda ibindi biganiro hano muri Afrika, sinzi nimba ari muri Togo nimba ari hehe. Angola. No. Angola c'est vrai, kwa no hanze baragiyeyo, cyo baragiyeyo bitanga byinshi mugabo baci barundi rundi muhuza. Aho Doha na Washington yaciye ibaza Lorenzo
ati ivyo bindi biganiro ni ivyiki urumva kumbe nawe wamenya ngira ngo Kagame yagira se nafuka amavuga ati erega nubwo yikuyeyo raba ko mwodwegura turabe ko avyemeza nawe ubundi tugeze mu mazi amira abagabo hariho katurinde turabe nimba Cirombo aza gutwarwa n'amarangamutima ntawamenya akajamwo canke nimba ari izindi nzira zo za diplomasi za kumutuma aguma muri ibi biganiro nuko sasa bwana Musanguzi tukiri ngaho ku kibuga c'indege ca Kavumu bisa nuko kiriko kirasugerezwa ibirometero mbese ibirometero vyinshi ko ba advancinze rimwe barafise n'impuzu zirasa ku birometero birenga 10 ziya za BM21 zirasa kure cyane canke ziya z'amamorici bashobora kuharasa bari ngaho uro 7 mm baze kuzirasa kure bwana Musanguzi mu gihe izi nyeshamba zosamana zigakugwa muri kino kibuga c'indege urabona inguvu za M23 muri Sud Kivu zoba zikingana no kuba gifise iki kibuga c'indege uzi ko arico kibuga coba cifashishwa cyane kujanye na vitayema kujanye n'amahamforo byose muri make bitunze zino nyeshamba gamusi hari ikintu ngomba kwibwire bwana journaliste n'abandi bacumviriyeho sivyo buriya M23 yaraheze nukuri hasigaye bandi nukuvuga ibintu bariko barondera nibiki bariko bararondera bavyita gute bavyita sinibuka terme adekwa mugabo bariko barondera gukingirwa bashaka ubufasha bashaka inyuma y'izi ntambara aba bakonena ngayivuza bawiringoma n'abandi ntiyagire uzoronderwa n'ubutungane bangira bita minute niyo bariko bararondera sino nta basirikare bagifise ibintu yavuze mente for bona journaliste nuko akumbure abantu bamwe badashaka kuvyumva sivyo nta basirikare M23 igifise bagwana abo bari bafise bashaka mirongo rugamba baramenye ukuri uti byagenze gute reka ndabasigurira kare bagwanisha abantu mu bwoko bw'abantu b'abakongomani n'abarundi bashiremo sivyo n'abanyarwanda sivyo aba bahutu rero bagwanishwa baratahuye umukino uwo ari wo kuva aho M23 en personne itanguye kuvuga ko bari kubagwanira ubwoko bw'abatutsi canke abanyamurenge byatumye ba bahutu bari barimwo bavuga bati kumbe twebwe batuzanye n'ibikoresho turiko turagambanira bene wacu abenshi bace bavamwe baracomoka ababuze nyene bacomoka nabo ni bamwe usanga bagiye ku mirongo rugamba yarasa kugira ngo uko yarashe mugabo nta kivamwe nta kimoda niho rero tuko turabona M23 iriko iratakaza cyane sivyo kubera ko aba bariko bajya imbere ku mirongo rugamba kare baje inyuma ni bamwe bagenda kwifotoreza ahantu hafashwe abandi bakaba amaborokaje sesa ubu rero bajya bifotoza ahantu hafashwe ubu niho bari kuri niho baje imbere bakuti bombi imwe ihita na 10-20 babandi bo kuba barazi amasisiteme bumvise bombi intagurutse baranajyaba cyangwa bakamikundi ko babigenza ikindi kivuze kubera iki kwibaza ko inyeshamba zotakaza inguvu ariko zitakaje cy'indege cy'akavumu no kwihenda nta nguvu bagifise abo gusa akavumu iriko irabafasha kwiba no kuvuga ko gutwara ibyo biyivye mu byo bworoshe bwabo butare yaba n'undi butunzi butandukanye bw'abakongomani mugabo kavumu mbe ngo iramutse ifasha nkamwe dukyoshwe umunsi gafata uyu munsi nyine ngo narabavuye muri Bukavu nta wo harara nta numwe kabisa nta numwe none baba bahagaze kabisa nabo baba bahagaze niko bimeze no bwana Musanguzi merci beaucoup kuri iyo nkuru yo muri Bukavu hafi y'igisagara ca Bukavu ndetse muri tetwari ya Karehe ushobora kudushikiriza muri kano kanya ariko mu nkundire tuyage kubiriko birabera muri Warungu gato ariko mbere ko tubize ko duhere kuri training y'abasirikare b'abanya Israel bariko baraha abo ba special force ba FARDC ndazi uri mu bakurikiranye ingene imyemenyerezo yagenze impanuro babashikirije muri makora ashobora kutubwira bizimwe mu mpanuro basuye gutekerera abano ba special force bataka ba special force ba FARDC b'abakongomani urakoze cyane bo ku makuru mfise
kubwiza ingabo nuvuga ziri special za FARDC zariko ziratozwa n'aba basirikare mu gihugu ca Israel nuko bariko imyitozo hanini yo kurwanira mu gisagara bano basirikare kuko wumva no majambo babwira nuko babatoreje cane kuja kuribera igisagara ca Goma na Bukavu bababwira ati byo mu mashamba twanze tubete mwebwe byo mu mashamba n'umubirekera abandi mwebwe turabatoreza kuja kugira experience mu kurwanira mu bisagara so bivuze iki rero iyi mikangara y'aba FARDC yaraye iramuwe baraye basohowe bavuye mu gisata c'imyimenyerezo bagiye ku mirongo y'urugamba kandi amakuru dufise bagiye neza na neza gutanguza intambara mu gisagara ca Bukavu niko bimeze niko biri vuba cyane aho camvuga ni gute Cirombo arasubira kandi aheje gusohora imikangara igiye kuri gisagara ca Bukavu wapi kumbe nubwo yojayo ngira ngo yobagiyeyo kwa kundi abami Ventura bajayo burya Ventura ntibigiye kuganira ibigiye gutesha umwanya cya Kongo ubwo leta ya Kongo rero irashobora kujamo kugira itesha umwanya abahuza na Ventura mugabo ikivi coco turabona ko akirembeje kandi Cirombo aramaze gukora bitari bike pe kubera ko yaragwanye intambara ya diplomasiya araja mu biganiro mugabo nubwo nawe yari mu biganiro biraboneka ko yabijamwo azi neza ko atakizovamwo kuko yaja mu biganiro agura ibigwanisho yaja mu biganiro akagura indege yaja mu biganiro akamenyereza abasirikare yaja mu biganiro agatuma ko izindi nteko akaguma agira amasezerano y'ibihugu bitandukanye kuza kumufasha urugamba biraboneka yuko nawe yarasanzwe deja azi abo bahanganya baribo kabone ko afise urero bwinshi reka arazi ingene Habyarimana yapfuye arazi ingene Mobutu yapfuye arazi ingene ujya Museveni yishe bose bapfa bari mu biganiro ubu rero nawe kumbure yaja mu biganiro aziko bamutagetinga kumwica ati reka ranje rero ngimenye ingene ndabikinyura aba basirikare rero je nibaza ko ari icizere hari icizere bagiye gutanga kubera igihugu bakongomani bamaze iminsi bariko baricwa Buhongo bamaze iminsi bariko baranyagwa utwabo isi yose irorera amakungu abibona nyagira ikintu na kimwe abikorako okumbure natwe twizere ko abantu basirikare bashasha bari speciale baje gukura abakongomani mu kangaratete ari navyo babatekeye exactement kuribera Bukavu na Goma nuko sasa bwa musasanguzi mukoranizo nkuru yashaka dusimbire muri Warungu neza na neza muri centre Warungu biravugwa cyane yuko ku munsi wejo zino nyeshamba zisanzari garuriye aha muri centre Warungu zo zarahavuye zikerekeza mu bibanza tutashoboye kumenya ariko twosha dukomeza kwibaza ati eske kubera iki zino nyeshamba zikomeza kuguma ziva mu bibanza kuko babivuze muri Kaziba baravuye no munsi muri Warungu baravuye ihangiro n'irihe bwa musanguzi ugerageje kuraba analyze yo hari amakuru ubu nguma ko tuza turahindura tuza turashikiza uko umwamwa yarose ukuvuga ko zikwiye mu bice ntibibaho sivyo ntibikunda baba bazikuyeyo mugabo kubera ko nyene hari amateme militaire abaguye kugira bagahitamo gukoresha izindi mvugo sivyo none aha muri Warungu siho mu ndwi iheze bahambye abasirikare 200 ba FARDC habereye isarongo cyane none aba basirikare 200 bahambwe bagahambwa n'umuryango utabare mbabare ruhuje bari bishwe na malaria wapi amasasu bishwe na diare wapi none barabarashe barapfa rero aba basigaye barabonye ko atabasigariye kujya bene wabo bapfuye kujya bene wabo ariko barico no mu bindi bice bitandukanye nabo barabona yuko ariko byibagendera tureke nibi buriya igiti kitagira imizi kiruma coma vuba cyane kiruma M23 Cirombo yayiciye imizi urumva yayiciye imizi naravuze mu kiganiro cyejo ejo barabarashe muri point 0 barabagesetse barabana bakura mugabo uzokumva bavuze ko ari bikoreye muri point 0
kandi barabarashe dufite n'amafoto y'abagiye ku mirongo y'urugamba sivyo aha rero muri M23 ko ziganikiye ni ikibazo cy'uburongozi ntibagishoboye kumanaginga abasirikare bafise sivyo ntarafite bakironka ntibakironka ingene babagaburira hariho n'abari mu buce badashobora kuronka ingene babashikiriza amaminisiyo kubera iki mu burongozi bwa M23 hariho ibyapararangaye cyane kutumvikana sivyo dufatire kutumvikana dufatire ku bapfuye dufatire ku bagirijwe ubugambanyi urumva hajya bimaze guparangana rero abandi biba byononekaye Chirombo yarigishijwe nawe politike yo kujyanisha abo mamuhanganye abadversaire yajya politike ikomeye cyane gose none wabonye yuko M23 yabikora muri za office abikora n'ahandi Chirombo na wewe rero ntiyabikoze mu gace runaka yabikoze muri staff ya M23 ubu hariho aba M23 bari kubarondera ingene babona na Chirombo harimo na Kabila kugira ngo barabe ingene basi bamusaba abadwegurire ku gatwe kabo bamuhereza abandi urabona twikunda bashaka abandi babambwe mugabo bobo babadwegurire bagabanye ingene twishaka kuri bakanaka nibo twerekane ko aribo babishizemo uruhara runini tunerekane n'amabi bakoze hatandukanye mugabo twigutureke uratahura ingene Chirombo yarabakinye kabisa aka rero niko katumye bacika intege impande zose ubu hagazeho aba M23 benshi akubwira bati none ngwane ni kinye ko intumbero batubwira twasanze atarizo hano n'aba M23 bo mu bwoko bw'abatutsi birotiye benshi bari mu Buganda benshi bari Uganda abandi bakomeje kuri reporting so hariho umve ngo warungu ko barahavuye nubwoba bafise bwejo haza ko wazana ishobora kuhabasanga barafite ubwoba bwejo haza ntibabona ingene bagiye kubaho ubu rero bari kubirotira kugira ngo barabe ko benshi bigira abasivile bishe mu buzima busanzwe bwabo ko barabona ko nubwo abarongozi babo bokora amarubingi ayari yose ngo bashobore kubaje mu makantonema barabona ko leta ya Kongo atari byirimo leta ya Kongo ikeneye kubarasa ku muheto kuko nayo ifise objectif igomba gushika kandi ifise benshi bapfuye ku mpamvu zabo exactement ibi byose bitegereza kujamo nuko baramusanguzi tuyazi bitari bigiye kandi kuri no munsi nababwire ko dufise byinshi tugomba kubabwira muri sangi hari byabaye tutarababwira hari imipaka tutarababwira kumbore ayose n'amakuru zo gufatira umenye ubwenge bashobora kuyababwira mu buryo buramvuye munayatahure neza cyane baramusanguzi nkunde ndakushimye cyane ndagushimiye nanje bwana journalist ndashimiye cyane abantu mwese twanyuma kino kiganiro ndibaza kandi ndizera yuko tongera guhura no mu bindi biganiro byacu no munsi bye bye